ku munsi w'ejo urangiye w'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu harumvikanye ibiturika mu gisagara ca Bujumbura, ndetse mu makuru twagiye turatorokanya hagiye hatandukanye biravuga yuko ivyo biturika byoba byarahitanye amazu y'abene gihugu, ndetse bigahitana n'ubuzima bw'abene gihugu batari benshi cyane, nkuko amakuru twagiye turayatorokaniza. Turaje tubabwire ibice biriko biravugwa yuko hariho abene gihugu baba barahasize ubuzima, ndetse tubabwire n'ivyashoboye kuhononekarira nkuko twakomeje kubirondera mu masource yacu agiye atandukanye. Abenshi bari bavuze ko ari amakudeta, abandi ari bitero vya M23 canke igihugu cy'u Rwanda. Ndibaza mwaramaze kubona yuko atari byo, biciye mu bushikiranganje bubijejwe. General de Brigade Gaspard Baratuza yaragishashikiriza, ndetse n'igihe cy'isahindwi z'ijoro ku umunsi ukeye President Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye yaratanze itangazo canke yaravuze itangazo ryo guhumuriza abarundi, ndetse anihanganisha bo bagiriye ivyago mw'iryo turika ryabaye mu gisagara ca Bujumbura. Muri kino kiganiro turaje turabire hamwe ivyo bavyononekaye, eske bimeze gutugera kano kanya uko vyifashe. Ariko manze ndagusaba ukore subscribe yo utarabikora, ukore na like kuko bituma ibiganiro bigera kure cyane, ndetse unasangiza kino kiganiro abandi, kuko hari benshi bariko barabwiga ibihuha kandi amakuru ya nyayo ahari. Nkuko vyatanguye bivugwa cyangwa twatanguye tubishikirizwa ku munsi w'ejo nyene, twarumvise yuko hari umukozi yoba yarasize ubuzima muri iryo turika ry'ivyo bisasu vyaturitse ku munsi w'ejo, nkuko amakuru yacu abivuga. Mu nkundire ndababwire ukungene byari vyifashe ku munsi w'ejo, ndetse ndababwire n'ivyashoboye kononekarira nkuko twagiye turabitorokanya canke twagiye turavyegeranya amakuru yacu y'uno munsi. Ku munsi w'ejo twababwira yuko abantu batari bake bazimiranye nabo bari basanzwe bari kumwe, abana benshi baratatana, ariko noshimira cyane abafise imbuga ngurukana bumenyi kubera ko bavyitwayemo neza mu kusakaza izo nkuru z'abo bana batakaye, maze biza kurangira bamwe bagiye baratogwa aho bagiye barirukira. Bisigura rero yuko bino biturika bikimara kuba umwe wese yiruka atazi yaja, imiryango yaratatanye muri rusange. Ariko mu nkunde ndababwire ivyo twamenye vyamaze kononekara twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye vyagiye birandika. Umuntu umwe aramaze kumenyekana ko yahitanywe n'igisasu mu muriro wadutse mu bikoho cankwe mu bubiko bw'ibigwanisho vya gisirikare mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yamenyekanye ko yitavye Imana ni umukozi wo mu nzu mu Gisandema muri zone Gihosha. Amakuru dukura kuba muri iyo zone avuga ko igisasu camukomerekeje cyane ku mutwe, aca arasandaba, uwo bari kumwe nawe arakomereka cyane. Hari n'abandi bantu twamenye ko bakomeretse muri zone Gihosha nyene, harimo umwana. Aho naho ni mu Gihosha mwibarabara ryitiriwe umwana, iryo bitwa mu rurimi rw'ikinyamazuru Avenue de l'Enfant nimero 71. Abajyango bakaba baciye babangukana kwa muganga ico kibondo. Aruhande y'abantu boba bitavye Imana canke bakomeretse, biravugwa yuko hari n'amazu yoba yarabombotse muri quartier Gasekebuye muri zone ya Musaga mu Kanyosha no mu Kinanira, ni muri commune Mugere. Hari amazu yamenaguritse ibiyo n'amaplafond birononekara cyane muri quartier za Kibenga. Hose ibintu vyarononekaye muri zone Kinindo. Naho nyene hari inzu bavuga ko yabombotse ikomeretsa abantu bagera kuri 3. Ikindi cibonekeje ni imodoka ziruka cyane, abantu bacana cyane ko kuburyo amabarabara yaciye yuzura uruja n'uruza rusa n'uruhagaze. Hari n'abata imodoka mu ibarabara bakaraba aho bikinga bakinyegeza. Kuva isaha 12 n'igice niho ibiturika vyumvikanye mu gisagara ca Bujumbura, vyaturutse ku muriro wadutse ku bubiko bw'ibigwanisho i Bujumbura, nkuko vyamenyeshejwe n'ubushikiranganje bw'umutekano, iterambere rusangi hamwe n'umuvugizi wa gisirikare cy'u Burundi ku rubuga rwa X. General de Brigade Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi agira ati abantu borema ababijejwe umuyaga nkuba bamaze
kukuramwo. Icya kabiri nuko abegereye aho vyabereye boguma hamwe ntibajuragirike, ababijejwe bariko barakora ibishoboka byose barabe yuko n'abakomeretse boshobora kujanwa kwa muganga. Tukamenyesha ko nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro ariho ivyo biturika vyashobora guturura ku buryo abantu batashoboye gusubira kuvyumva. Yandi makuru dufise nuko mu vyaturitse mu gisagara ca Bujumbura harimwo ivyashitse kure birahitana n'ubuzima bw'abantu, nkuko twatubwiye ngaha muri zone Gihosha, tutibagiye mu Kabondo hafi y'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ku mpera z'ibarabara ry'ikaburimbi rica ku bwinjiriro bw'ikigo ARB, igisasu cahaguye cyahitanye portail y'urugo irasambuka, ariko nta wakomeretse canke ngo ahasige ubuzima. Abaherereye ikiriri mu buseruko bw'igisagara bavuga ko nabo nyene babonye bica hejuru. Nk'akarorero muri ivyo vyaturitse hari caguye ahahoze ari mu biro bw'ikigo ca kaminuza y'u Burundi campus Kiriri mu Kinanira, naho biravugwa ibindi vyagiye bironekana bitagiye tandukanye nkuko nabivuze mu ntanga marara. Hari n'abazimiye batari bake cyane abana mu gihe bariko barahunga ivyo biturika biriko biravuga, ndetse marabonye mu groupe WhatsApp ndetse ku mbuga hwaniro haba amatangazo yo kugira ngo bashobore kuraba bono bana ko botogwa atakibazo baragira. Nkuko rero mwagiye murabibona hagiye hatandukanye, ivyinshi ntibirashoka bitangaza ku mbuga ngurukanabumenyi kumbure biracigwa kugira ngo bishobore gutangazwa. Hari benshi bariko baravuga yuko no muri prison ya Musaga hoba hari vyononekaye. Ibi navyo tubaza gukomeza tubibatohoreze, ariko igikuru nuko tuza kurindira lettre officielle canke ijambo riri officielle rivuga muri rusangi ivyashoboye kononekarira kugira ngo ntitujuragize canke tujuragize abadukurikirana na riya mozi yuko mu gihe cy'ibihe nk'ibi haba ariko haravugwa ibintu byinshi bitandukanye. Twonababwira yuko ivyo bimaze kuba, perezida w'igihugu ca Chad atahagaze na buki yaciye agira ico ashikirije ubwo nyene, aho umukuru w'igihugu ca Chad Mahama Idris Deby Itno yihanganishije Uburundi n'abarundi nyuma y'iturika ry'ibisasu vyo mu bubiko bw'ibigwanisho vya gisirikare i Bujumbura, aho yariko aganira kuri telefone na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umurongozi Evariste Ndayishimiye, generale w'umuryango w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Mahama Idris Deby Itno abicishije ku mbuga ziwe yagize ati: inyuma y'umuriro w'agahomerabunwa wateye i Bujumbura, navuganye kuri telefone na mwene wacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri ico gihe kibabaje naserukanye ubumwe n'impuhwe vyuzuye vy'abanyachad. Navuganye nawe kandi ku mutekano w'abanyagihugu bacu bari mu gihugu c'u Burundi. Turabibutsa yuko mu guserukira igihugu wa Chad wari usanzwe uraye mu gihugu c'u Burundi, aho wari uhejeje gukina urukino rudasanzwe watsindiwemwo n'abakinyi b'u Burundi ntamba mu rugamba. Aho yabandanije avuga ati: muri ivyo nararose ivyizigiro bivuye ku buyobozi bw'u Burundi, kandi abakinyi b'umugwi wacu w'igihugu ariwo sawo bari mu mutekano kandi bariko barayitwararikwa cyane. Ubwo nibwo butumwa nuvuga yuko perezida wa Chad yaciye agenera abene gihugu b'abarundi ndetse mu izina ry'abanyachad ababwira ati: nimuhumure, ibintu bimeze neza. Nagerageje gutohoza amakuru na yarose yuko atakidasanzwe, ahubwo ari ububiko bw'ibigwanisho vya gisirikare vyatorotse ku bana bazimiye. Ndibaza kugeza kano kanya baracaronderwa canke baracashikirizwa babatoye kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Kumbure ibijanye n'ibindi vyinshi tubaza kugenda tubishikirizwa, turazogenda tugerageza kurondera amakuru hari hose kugira ngo dushobore kubabwira ukuri kw'ivyaraye bibaye muri kambi y'ububiko muri mwiturika ryaraye bibaye muri kambi iri ku Musaga, aho benshi bazi nka Kamuha Nyamba tutihenze.
rero kandi abashimire mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro, ndizera yuko tuzakomeza kubaronderera amakuru menshi bidukundiye. Turaza gusimbira muri leta iharanira demokarasi ya Kongo, tubabwire vyinshi ari vyinshi ko birahavugwa, ariko nagenda babwire yuko igihe mu Burundi hariko harumvikana rino turika vyaratumye bakongomani bagira ubwoba, na cyane baba mu gisagara ca Abovyahitanye. Ndibaza mwarabonye ama video bagiye barakora, bo bibaza yuko ari Aduyi yoba yatatse igihugu cy'u Burundi, mu gihe bari bazi yuko Burundi bufite umutekano kandi buko burafasha Kongo kugira ngo bagarukana amahoro n'umutekano. Rero abakongomani muri make baragize ubwoba, ariko turaza kugerageza tuze turababwira ukuri, nta gitero cabaye mu Burundi. Rero ku rundi ruhande hari abariko baravuga yuko ngo hoba harumvikanye ngo inkoho, urusaku rw'inkoho, mu gihe ngo hari ivyariko biratuka ngo harumvikanye inkoho, ngo bisobanura yuko ngo hariho ngo ibitero vyabaye. Ivyo ntavyo turamenya, kandi iyo vyarabaye koko tuba twamaze kubimenya. Rero nk'umuryango wa BF News turihanganishije abarundi bakozwe ko n'ivyaraye bibaye, abazimije ivyabo muze no kutubwira muri inbox kugira ngo tubafashe kurangisha kumbure. Ndazi yuko muri rwa rukundo rw'abarundi twamenye kuva kera, tuzogerageza kubabwira vyinshi mu kubafasha kurondera ivyaraye bitakaye canke n'ibindi vyose. Kandi ndabike banure, ndanabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri no ncamake makuru. Ndizere ko twongera kubana no mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Bye bye.